Ni nayahe mabetizi mwakunda kwisangamo muri amahasa mwakoze mwese? Twaragwana twarapfa umuceri. Yesu zina riryoshe ryutwakirishwemwo mw'isi yose barishime niryamamare hose ry'uburuhukiro vyizigiro. Welcome back kuri channel yacu, channel nimwe ni Bujahit, Bujahit TV. Mwese murabizi, the #1 channel here in Burundi. Yeah, it's me, your host, Mishu Miracle. Welcome again. Inda utarakora subscribe, please urayikora uce wugura nakajya ko notification kugira the next video ubu wa mbere kuyibona. No musi nakiriye mu bwami bwa Bujahit, nakiriye abantu badasanzwe cyane, abigeme babiri ndetse hamwe Scott yorabisha kuyu byo kugora kutandukanya n'amahasa abiri ayo nayo sandi mu kanya gato agira twipresenter. Ndakura mu kice cyane. Ndakura mu kice Yambu cyane. Bond kumvugana nande mu bisanzwe. Nitwa Elodie Butoyi. Arsine Bukuru. Arsine na Elodie muri umwe muri amahasa mwahisemo kugira umugwi Arselo Twins. Arsine rivuye muri Arsine, Elodie rivuye muri Elodie, uyateranije ni Arselo Twins. Twins na mahasa. Bon, guteranya kubera ko mutahereye kuri Elodie mukaja kuri Arsine kubera mwiyumvira iryo jambo exactement iyo nyene pont. En fait, urumva twarironsigiye twatwiza no 18 ans niyo kado novuga bararitwise. Hama turarikunda turarifata kandi twahere kuri Arsine kubera Arsine niwe mukuru, Elodie ni wakurikira. Nico kibazo naringiye kubaza. Arsine niwe mukuru, twacha tuvuga yuko ari wafise power nini ya muri groupe, right? Urumva bihangane rero cyanda ndabaza mukuru. Ya Arsine bite? Ni sawa cyane. Umeze neza? Ego. Nta muntu arakuwitiranya na Elodie? Yo benshi ni bake batuzi niko novuga ahubwo. Ego. Muravyutse turabonye indirimbo yanyu ya mbere, mwakiriwe neza cyane n'umuziki wo mu Burundi, barabakiriye neza cyane kuko twavuga yuko mwari mufise talent ikomeye cyane. Camera ku kabazo kanje ka mbere ni vyagenze gute kugira ngo mwisange mu muziki? Hari umwaka wa 2010 mu mpera z'umwaka niho twatumirwa muri evenement yari umuntu yarayorganije akina amafilme aradutumira. Hama umwe mu bavukana atubwira tuti hari indirimbo nashaka gupresenta nagomba mubwira ico mumfashije, tuti twe nta kintu na kimwe tuzi muri ivyo bintu, twari tukiri bato cane. Hama tambwa atari koko bidusavye reka tubikore. Munyuma doje kuririmba tubwira ati burya murashoboye. Niho yatangura kutwigisha buke buke guhera ico gihe gushika ubu. Turatangura turavyamelioramwo none twabaye baririmbyi by'ukuri. Avant 2010 ntimwari muzi ko mufise impano yo kuririmba? Oya ntavyo twari bwamenye. Oya twabimenye par après au fur et à mesure twagenda turirimba. Uwo mugenzi twari kumwe uko twaririmba uko twagendana mu nyuma turaremarka yuko réellement turashoboye kuririmba. Yego. Nta chorale mwari bwajemwo? Nta na kimwe twari bwajemwo. Mwari lost mu bintu by'umuziki? Yego. Umunsi wa muratanguye murinjiye mu muziki ntimwatangaye kwivyisangamo? Ahubwo twararyohewe, nous avons découvert quelque chose twisanze kiryoshe kandi tugikoze twumva turyohewe, twararyohewe cyane. Yego. Hajya mukora style yahe, ivyo bita secular canke gospel? Gospel music. Why mwace muhitamo kugira directement gospel? Ni kubera ko ni iyo uri mu kintu ciwawe by'ukuri ugikora neza ntikikuvuna kandi ukagikora mu buryo bwiza bukwiriye. Twasanze ari byo vy'iwacu, twasanze ari wo muhamagaro wacu kandi twasanze dutegerezwa duhamagarika kwamamaza ubutumwa bwiza, tukavuga Kristo, tukavuga Yesu Kristo yakoze mu buzima bwacu kugira ngo n'ababoshwe n'abandi bari muri
bari muri pene bashobore kubohoka salo ni ntahe yacu ego aha ntimubonaga sinko iyo muja muri secular mwaca muhitinga gose kubera amajwi yanyu ego mu buryo bugaragara niko byari kuba ariko malheureusement imana yaraduhisemwo ubu niyo dukorera kubera indirimbo mwayanditse hari ubushobozi kubera imwimvire kwandika indirimbo nk'iyi ndimba hari ubushobozi ni inspiration ariko kandi ni témoignage kubera mu mwaka uheze jewe naragwaye ingwara ntazi ingene yitwa jusqu'à maintenant nta n'umudokteur yayitoreye inyishu ko nagiye abadokteur benshi nta n'umwe yashobora gutora inyishu mu nyuma ndavuga nti God nta wundi muntu usigaje gushirako ivyizigiro ni wewe please nkiza mu nyuma ndavuga ndakira ariko ava yaho ndiko ndandika indirimbo tuko turayandika na jumelle niho twavuga tuti igihe twifuza kwizosohoka azo ari intahe ko nakize carrément et pour la vie y'ingwara rero ni témoignage kandi irankora ko mu buzima bwanje cane kuko nari gupfa nari merewe nabi nari ngira mfe really hamanda ndakira ego urumva ni iri fisi histoire nini ya cane gose ego iri so deep ego nizere ko nabaza kudukurikirana baza gukurikirana indirimbo nabo nyene muri kano kanya bizera ego akaba ari n'ugwaye agire faith que aza gukira kuko narabonye hari ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo ya twavuga ko ubu mugeze ku ndirimbo zingahe Garcia indirimbo proprement dit iwacu hatarimo ama covered canke ama featuring ni zibiri niyo duheruka gusohora n'indi twasohoye umwaka ugitangura ego muratubuye ko muririmba gospel Elodie okay murambwiye ko mukora ama cover ntimuhora mukora nyene indirimbo za secular dukora gospel gusa ego bon mugire ko kamwe turatangura cover twakoze twa One Thing I Desire kuri YouTube kuri channel yacu kuri Arcelo Twins One thing I desire one thing I seek to gaze upon your beauty and your majesty, yeah. Jesus inarijyoshe ryutwakirishwemwo mw'isi yose barishime niryamamare hose ry'uburuhukiro vyizigiro vy'ubuzima bwacu now I seek your face call upon your name Jesus oh Lord naye mugusinzira bari gusanga mikro nayitaye hasi ya murinje mu muziki turabanya n'ibibazo mwinje mu muziki vyavuye bigenda gute ntimwibuze gatoya ego byari ibintu bitoroshe ariko kandi fur et à mesure avec la patience birateba bigakunda twaciye tuja muri novuga practice dasanzwe haragira n'igihe turaja muri école de musique kwiga ama instrument kugira ngo tugire power muri connaissance ya musique niho rero twaca twidesida mu nyuma kwilansa uyu mwaka ugiye dusohora indirimbo zacu oh wow mwaragi muri école de musique elo duzi kuvuza iki nzi kuvuza piano inanga mu kirundi asi guitare acoustique oh Lord ibaze abakobwa muzogira concert ryari kugira ngo umwe tumubone kuri piano undi nawe kuri burya si kera vuba cyane babandanye badushigikira gusa dusupportinga tubabone by'ukuri bizogenda neza ko muciye bintera kumva yuko umengana n'iryari tubwire hasi n'iryari dushaka kubanza guheza album yacu two turakora hamaza tuyibamenyesha album izo bigizwe n'indimbo zingahe 8 hamaze gusohoka
zibiri. donc izindi zitandatu nizo muzosohora Ziri muri studio turazisohora bazozibona ariko twarazikoze ari inzo turataraheza neza ariko tuko turazikora muri ko muzikorera kwande Amiri Pro. why mwahisemwo Amiri Siwe wenyene hariho n'izindi zokorera ahandi ariko Amiri twarakunze ingene akora Trick on the Beach kwa Bashir Bochu ego murafise manager asanzwe uba supporting sinavuga ko ari manager complètement ariko na igikorwa cyose kigira abagishigikira turasana dushikira bari kumwe natwe n'uwundi muntu adushikira cyane adufashe mu mugongo ego nivyo mugire umenga hariho umuntu kuko urumvise amazina nka Amiri Bochum aba producteur nka Bashir Dia na producteur utaja ko atakanoti vraiment gatubutse gahari akanoti mugakurahe byukuri baradushigikira abonye navuze ariko si management uvuga ngo turafise management iri précis ariko baradushigikira byukuri hama tuyaronse imana idufashije tuca dukora yego kwiki mwahisemwo les grands producteurs nk'aba nk'amazina ya Amiri Bochum Bashir en fait igituma twize umuziki ko ari kugira ngo n'ibyo tuzokora bizobe ibintu biri perfect no kuvuga ngo ababikora nabo bagomba kuba bari perfect twaciye tuja ku bantu bari perfect aha mwumvise ko na producteur baratora barabanza korera kuri perfect ya twinjire gato mu muziki sinzi ko hari akabazo no bani bagi oya ya ndagenda kuri ntuze kuri ninjire gato mu buzima bwanyu ya wowe niki wombwire yuko coba kigutandukanye na Arsine jewe ndi umuntu akunda gutwenga cyane umwanya wose presque umwanya wose ndi un peu ndugurutse urabibona nyene ndakantu genre Arsine ararugaye Arsine aratekanye amaguru ari hasi ikintu atemeye ntacemeye ntashuha niko ameze n'umuzungu aguma agororotse urumva icongereza gusa ifaransa n'umuzungu kazi we nawe ni ikibazo ko afise udafise afise ntafise bon aratwenga kenshi ugiye gusubiramo ivyo yavuze hari ikindi kintu uhora umubonako turega ikintu yafise ntafise aravyibushe kundusha ego aravyibushe kundusha naco benshi batandukanya kubera kenshi amahasa ari batoya baravyibuha kurusha bakuru babo turabahebera urazi ko wamuhebeye ego baje ndashaka kuvuga ico physically nabonye Arsine arafise inkovu udafise afite ndayifise mugabo ni ntoyi ini ntoyi nayibonye je remarque ku mutwe gutya umwaguye icarire uno munsi umwe yaguye uno munsi uwundi acagwa ejo wari waguye Arsine kugira ugira inkovu nk'iyo vyagenze gute nari nkiri muto nibuka gusa ko navuye ahantu mu gifuso kinini ndakoroka hasi cyangwa kwisima akantu karanyinjiramo ikibuye niho nababara cyane je nje gituma afise nini sino wewe yaguye kwibuye nyene ntiyarinze kumujamwo nico gituma ari gatoya ni naye ma bêtise mwakunda kwisangamo muri amahasa mwakoze mwese twaragwana twarapfa umuceri vyibuka twarakunda kugwana tukiri bato ugasanga turapfuye agaceri gato ima agaceri kanje ubundi ima agaceri kanje twarakunda gukina ugasanga no munsi twaguye nicahe Elodie uhora wibuka yakoze kera ukamutwenga zarashikana nje akimufasha mugabo yarakunda cyane kuryama munsi y'umuryango akitukiri bato cyane gose ku buryo n'umuntu agira yinjire mu nzu babanza kudodora bumve ko ariho turi ko twarakunda kuryama munsi y'umuryango cyane gose no munsi y'intebe tukibaza yego ubu mugeze mu mwaka wa kangahe jewe ndi mu wa kabiri muri université kuri Lumière ku Mutanga mu gisata ca santé publique yego ama Arsine ari mu wa mbere kuri université Lumière nyene mu gisata cyo kubaka génie civil vyagenze gute kamadangwa gusike narasuye mu mwaka wa nyuma yego
Elodie afise ubwenge bwinshi kugusumvya? Non, disons pas ça, ni juste que haba habaye décalage cyangwa ugasanga umwisha ntiyaguhisemo kubanza kurengana nivyabaye bitandukanye ntovugira ariko ya nuko vyagenze. Comme toutes les adolescents, hariho twese turaca muri adolescence, kuba nta mwarigeze kuba musohokana n'abahungu, right? Oya, Nta numwe. twe adolescence yacu ingene noyivuga yabaye gusenga cyane. Nukuri yabaye gusenga cyane ko twari muri adolescence igihe twakizwa niho twari tugiye muri adolescence à l'âge de 13 ans 14 ans tuca dusanga turi kole cyane mu byo gusenga ugasanga rero ivyo ntitwabigiyemo. Ariko quand même haraza kubadaga abahungu, ariko ya ntibabura. nta muhungu yigeze kuza kukudaga, sinibaza ngo uri Elodie. Ego vyageze gushika ari nubigeze kuzarangumbira cyane nibaza ngo ni Elodie. Je nanje nza kumenya mu nyuma mvuga none habaye iki sinatahura ariko mu nyuma narabimenye ncamubwira ati burya ntiyari jewe. Ni uyu naho urakora amakosa muhira bakayakwitirira. Cyangwa ugasanga bon nije nayakoze baciye bahanurya. Ntibara bikubabaza? Ya birashika nyene ngo urihangana nakundi. Amahasa baravuga yuko ubabaye umwe ababaye n'undi acababara, nivyo? Psychologiquement parlant sivyo kubera ni atteindre umuntu adevelopa mu mutwe rero plus abavyeyi na entourage babidevelopa muri bo barabidevelopa nabo nyene gushikaho biba real ariko d'après les recherches scientifiques siko biba biri. Ego. Elodie, iyo utaja kuba wisanga mu muziki wari gukora iki kindi? Siko ko ntari bwaciyumvira ariko nari gusanga ndiko ndiga nari gusanga ndiko ndiga nkatamba ikirundi kuko narigeze gutamba ikirundi nivyo nari kubandanya kuko igihe nabihagarika ni kubera umuziki winjiyemo cane rero ubifatanije nta mwanya ubironkera nari kuba ndiko ndatamba ikirundi till now. Ego. We nawe Garcelo? Nanje nakunda gutamba cane jewe nari kwisanga ndi muri gutamba danse moderne cyane ko ndabikunda. Mufise amapasi atandukanye, umwe atamba traditionnel undi moderne? Ego. Nanje nayitambye traditionnel ariko na moderne narayikunda cyane. Ego. Niyahe imwe mu matalent yandi mufise ari kashe mutarashobora kugurura? Ayandi matalent dufise nta yindi hobby ufise nka Elodie atari kuririmba? Atari kuririmba nk'ibyo niga ndifuza kuba umuntu mu bintu by'igisata c'ubuvuzi kumenya byinshi kuvyinjiramwo urabibona kubera apart kuririmba urazi ngaha mu gihugu c'iwacu ubwo ugomba kuba ukora akazi kandi nibyo. Ubu tuzohava tuvuga ngo Dr Elodie ariko araririmba? Bien sûr que oui, nagira master nzoba ndi umu docteur. We nawe ni yahe hobby? Ndafise ingabire yo kuvuga indimi nyinshi ndafise kandi n'ingabire yo gucapa neza. Ego surtout gucapa amazu. Ego. Uvuga indimi zingahe? Ubu mvuga indimi zine. Ikirundi, Igiswahili, Icongereza n'Igifaransa. Irundi rurimi ushaka kwiga apart izo uzi? Icara vuba cane nzogitangura guciga. Ijaraho ni zimwe mu ndimi munatibuka ko zibaho. By the way, reka ndabashimire cyane. Ego akajambo kamwe ku bakunzi ba Bujahit bariko barabara. Turabashimiye cyane ngaha turi Arcelo Twins turabakunda tukagomba tubifuriza umunsi mwiza kandi mushishikare supportinga mugire subscribe ku channel yacu mugire like mwongere mugire partage kuko indirimbo zacu by'ukuri natwe ziratwuzuza rero natwe twifuza ko namwe zishiza kubuzuza kandi zuzuze n'abandi turabakunda cyane Imana ibahezagira. Amina. Bona kufise ubongerako. Ego cyane naye ndabashimiye mwashoboye kutwiyumvira ko ndashimiye n'abakunzi bako baradukurikirana mugenda kuri YouTube channel Arcelo Twins mukike kuri subscribe hama musharing n'indirimbo kandi sûr ko namwe ziza kubagirira neza ahasigaye byose hamwe bikwariza utugira neza. Ya duhereze kandi karirimba. Okay.
for the new song iheruka gusohoka. Ikintu cose kw'isi cahawe izina, ivyaremwe vyose bitandukaniwe kw'izina, ariko hari irindi zina risumba ayandi, iryo ni Yesu Kristo umwami w'amahanga, ariko hari irindi zina risumba ayandi, iryo ni Yesu Kristo umwami w'amahanga, niryo rihambaye n'inkinzi ikomeye, hari ubushobozi muri iryo zina, hari ugukira mw'izina rya Yesu, uhamagaye iryo zina urakira, kandi wambashe iryo zina uratabarwa n'izina Yesu rirashoboye. suye guhezagirwa kandi ndabashimire cyane Aselotins ko mwitavye ubutumire bwacu. Ushimire mwe wafasha akanya kugira ngo udukurikire. Nimba utarakora subscribe please urayikura, hama ugure kadi notification kugira ngo the next video uzubu wa mbere uzoyibona. Ahanje ndababwiye nti je vous aime, je vous embrasse. Yani Mishu Miracle, on se retrouve mu kindi kiganiro vuba vuba cyane, ni kuri Bujahit TV. Ciao ciao ciao.